Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika irya nino ku mugabane w'abanyaburaya bari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri mwese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uca uja ngaha iburyo urafyona no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya gukomera cane, ibintu bibandanya kuba bibi, aho biriko biragenda bivugwa ko rero hariko harakogwa irementanya rya leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi iriko irakora irementaniriza igihugu kibanyi c'u Rwanda, aho bariko bararementanya bafata imbonerakure ziriko ziradedemba zivuga ko zoba zaragiye mu kiroberi ngo gifashwa kigahabwa imyimenyerezo n'igihugu c'u Rwanda. Ni mu nyuma yaho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye avuga ko u Rwanda rufasha umuhari wa Rede Tabara, ariko bikaba nta vyabona, nta kimenyetso, nta fatiro vyari bifise. Kuri ubu ngubu rero ngo abategetsi babonye ko ivyo bakoze vyari akamaramaza. Kuri ubu batanguye gushaka uko bakora irementanya, aho bariko bararementaniriza ico gihugu c'u Rwanda, bagafata urwaruka rw'imbonerakure bakarubwira ivyo ruja gushikiriza. Ibinyoma ngo biriko birakwiragira irya nino ku mbuga hwaniro, bavuga ko ari abasirikari bafatiwe ku rugamba. Biravugwa ko ari ububeshi bwa CNDD FDD, aho uyu yariko arakwiragira ku mbuga hwaniro azwi nka Liyetona Musonera George, yiha ipeti rya Liyetona, azwi ku mazina ya Musonera George, akaba avuga ko avuka mu Kirundo muri komine ya Busoni ngaho muri iyo ntara ya Kirundo. Akavuga ko rero ngo yafashwe aja ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, afatwa n'abasoda bo mu Rwanda bamutwara mu imodokari ya fime, abamujana ahantu atarazi, ariko ngo yaje gusobanukirwa ko yajanwe ahitwa ngo mw'ishamba rya Nasho ngo riri mu karere ka Kirehe mu Rwanda. Ivyo nivyo agenda avuga, ngo mu nyuma ngo yasanze hari abandi basirikari bariyo bari baroberi, ngo igisirikari c'ishamba kiriko kirafashwa n'abanyarwanda, ngo bigishwa n'abanyarwanda. Ivyo byose nivyo uyu Liyetona avuga ko afise ipeti rya Liyetona Musonera George. Akaba bivugwa rero ngo yaciye yimurirwa ngo mu Ruhengeri, ngo mu Birunga mu misozi, ngaho yaherewe imyimenyerezo ngo ari abantu 150 n'imisago. Hama nyuma ngo aza kuvanwayo ajanwa muri Nyungwe, aho ngo yahasanze hari abaroberi ngo bari bateye muri komine ya Bukinanyana, ngo hama bakananirwa bagasubira mu nyuma. Ngaho rero bivugwa ko uyu mugabo Liyetona Musonera George ari Umurundi nkuko agenda abivuga, ariko bikaba biboneka ko ngo ivyo ariko aradedemba ari ivyo yahawe kuvuga, abihabwa n'igihugu c'u Burundi. Igihugu kiriko kirarementanya ko umuhari wa Rede Tabara ufashwa n'u Rwanda, bagahabwa imyimenyerezo nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze, ariko yabivuze nta fatiro afise, kwari ukugira ngo abone uko bugara imipaka. Iyo mipaka nayo kandi abenegihugu baravuga ko kuyifunga biriko birasongereza isibe ry'ubukene ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umuhari Mape Burundi Buhire nawo ukaba wafashe ingingo yo gusohora itangazo risaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kugurura
canke gufata ingingo yugurura imipaka igihuza Uburundi n'igihugu c'u Rwanda, kuko ngo ibintu birabandanya kuba bibi cane ku benegihugu, cane cane abaturiye iyo mipaka, abaturiye imbibe begerane n'igihugu c'u Rwanda, kuko ngo hari benshi baja gukorayo ubuzi, abandi bakashorayo bakaja gushakayo amahera, kandi ayo mahera akaba yafasha abenegihugu b'u Burundi. Bakaba basaba rero ko iyo mipaka igomba gufungurwa. Ni mu gihe rero twariko turababwira ku vy'iyo mbonerakure Musonera George yaciye idedemba ko ngo rero yafatiwe ngaho mu gisoda c'abaroberi, ariko ngo n'ibihuha bivanye nuko igisoda ca M23 cafashe abasirikari b'u Burundi kibafatiye ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uburundi bukabesha ko abo basoda bafashwe atari abarundi, ahubwo ari abagwanyi ba Red Tabara bagiye kurementanyiriza ngaho muri M23. Ivyo vyose rero ngo igihugu c'u Burundi naco kiragira ngo kigaragaze ko gifise ivyabona, ariko ngo biraboneka ko ari irementanya. Bakaba bari kwibaza ukungeni ubutegetsi bwa CNDD FDD buzohora bukora amarementanya, hakibazwa igihe bizoherera bagahera gukora amarementanya adafise ico ageza ho igihugu, adafite aho avana igihugu. Bakaba bari mu binyoma biboneka ko ngo kandi mu nyuma y'ico kinyoma kihejeje kuja hanze, izo mbonerakure, ubwo rwaruka rw'imbonerakure rurabandanya gushira ibindi binyoma hanze, barabandanya gushira ibindi binyoma ahabona, kugira ngo bagaragaze ko gupfunga imipaka byari bikwiye. Bari bafise imvo zerekana ko bagomba kugara iyo mipaka. Ivyo byose ngo biraboneka ko ari rementanya rikomeye, rementanya rikogwa n'ubutegetsi, ubutegetsi bwa CNDD FDD. Benshi ngo bakabona ko bakabaye bahaguruka bagakuraho iyo ntwaro, iyo ihora mu marementanya, ivyayo ari uguhenda, ari ukubesha, ari ibinyoma gusa, ibinyoma bigera aho n'umukuru w'igihugu nawe ajaho akavuga ibinyoma, akabesha ari perezida. ngo ubwo rero abandi bategetsi bari munsi yiwe nabo ntago babura kubesha, nabo ngo kubesha bafise aho babikomora. ko umukuru w'igihugu nawe atinyuka canke yubahuka akaja hariya akabesha abenegihugu, akabesha isi yose imuraba, atatinye kuvuga ibintu bidafise ifatiro. Ivyo byose rero ngo vyatumye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ajaho akabesha, ngo nuko hari bamwe mu bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 bagaca bapfungwa, bagaca bahungira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Iyi mbonerakure iravuga ko yajabutse kuri duwane mu mwaka w'ibihumbi 2015 ija mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, kandi biravugwa ko mu mwaka w'ibihumbi 2015 nibwo imbibe zari zugaye bivanye na kudeta yari ihejeje kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko ntishikweko. Ikavuga hakibazwa rero ukungeni iyo mbonerakure yaciye yambuka canke ijabuka umupaka, kandi umupaka wari wugaye. Ivuga ko yaciye kuri duwane, iyo mara kurengana kuri duwane y'Abanyarwanda ikahasanga imodokari ya fime, akaba ariyo ica imutwara. ngo yahasanze ngo n'abandi bahungu 10 nabo bari bahagaritswe, bose baca bajanwa mu kiroberi. ariko ngo yaragiye kuraba mwene wabo w'umurundi nyine aba ngaho i Nyamata mu Rwanda,
ko ngo yari agiye gufata ibikoresho vy'ishuri, ariko akavuga ko muri iryo rementanya rye yari yahejeje amashuri, hakibazwa ukungene niba yari yahejeje amashuri yari agiye gufata amafaranga ya Minerivare ngaho mu Rwanda. Vyose biboneka ko ari irementanya rikomakomeye cane. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose.